Hello lovers, j'espère que vous allez bien. Moi mugenzi wanyu Sexy Love on Sexy Love TvShow. Eh bien, nabazaniye ikiganiro gishasha. Et si on en discutait? Donc comme muri baza muti, on va discuter sur quoi? Oh yeah, on va discuter ku rukundo, ku mafaranga, ku bagenzi. Eh bien, ikibazo cyose on va en discuter. Kandi nzobazanira abatumire bashushe cyane. Babaha point de vue yabo uko bo babibona. Apana uko twibwe canke wewe wo mubibona. Point de vue yabo hanyuma namwe muzotubwira point de vue yiwacu. Iwanyu, bien sûr. Restez avec moi pour les Sexy Love TvShow. On va en discuter n'umutumire wanyu. Karibu kandi imari zanje murakoze kudukurikirana on Sexy Love TvShow. Mbanze ndabashimire cyane gose ku minsi mumaze muriko muradukurikirana kandi mubandanye mudukurikirana muri benshi. Ndi hano pour une nouvelle émission yitwa Et si on en discutait. Mumfashe nakira umutumire wanje, mais avant toute chose mubanze mwexplorer le fait yuko turi muri restaurant nziza cyane yitwa Baron by Ikindi. Ivyo turaza kubisubira mu hanyuma. Mumfashe rero nakire umutumire wanje. Eh bien, numusore wa hano mu gisagara ca Bujumbura yashimye kuza kutubwira point de vue yiwe kuri Et si on en discutait yono munsi. Imari zanje mumfashe twakire hano umutumire wanje uno munsi tumusabe yidondore quand même. Bien sûr. Urakoze cyane kunyakira. Hama je nitwa Edi Front Nishimwe uko bivuze mu Bujumbura. Abantu umusore sindubaka. Ego, nasko en gros nivyo. En gros nivyo. Et si on en discutait? Eddie Frank, d'après toi, kuri wewe, et si on en discutait uno munsi ahagaze hano, d'après toi, n'umuhungu canke n'umukobwa akwiye kudraga? Ninde akwiye kugira le premier pas? Turabizi neza yuko hano kameme nk'abigeme turidoga ati ngo ni baki abakobwa nabo turi baje uravyumva hanyuma bakaca bavuga ngo Burundi ngo Bujumbura we share, we don't want to share, tukeneye abi wacu. None d'après toi umuhungu niwe yogira premier pas ku mukobwa cyangwa umukobwa niwe yogira premier pas ku muhungu? Atwa la parole. Of course n'umukobwa twararushe aho twakabikoreye vraiment muturuhure. Mama mutwa ko mushoborera w'imars n'umwa ko mushoborera foko na ibyo mutwa ko mushoborera. Anyway, katwinjire rero mu idonido kiganiro. Bon, merci d'abord kuri sujet wagize. Le sujet est un peu intéressant. Wala suko vyumva, cyo suko ndavyumva. Nawe uri kuradukurikirana, urasuko bibona. Sivyo. Rero muza kutubwira amenye namuyibona. Je ngiye kuvuga point de vue wanje. Sivyo. Bon, je ukunda bibona. Hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde yakwiye kugira pa ya mbere? Siko bavuze. Ninde yakwiye kugira pa ya mbere? Bon. Ibi bintu biri un peu lié nubwo hari bon biraza ko implicamo kamwe ama community dukuriramwo kuko dukorera ama community atandukanye dufise amantuze atandukanye dukase atandukanye uko umuntu wo muri Europe akura siko jewe nkura ngaho Bujumbura dufise ama culture atandukanye sivyo. Mugabo jene waza yuko kujya Imana yaremye umugabo n'umugore hama umugabo akaba la tête ikintu cyose. C'est pas le hasard. Sivyo. C'est pas le hasard. Sishatse kuvuga ko ntuze badashoboye oya mugabo kwa twe turi umutwe nibaza yuko ari umuhungu yogira pa ya mbere kuko twe bingene abahungu ngene bameze cyangwa tubivyiye bon ko twe duforomye tumeze
ikintu iyo caguhangayikishije kuronka sivyo iyo wasuragorinze kukironka urabizi ko muradukatira nk'inshuro 100 tukiruka inyuma ukwezi kumwe amezi abiri amezi ane umwaka vwame mu mwaka twicirika inyuma kuvuga ngo umuhungu ikintu yaruhiye yabiri yashikuronka aramenya n'ingene agifata sivyo aramenya n'ingene agifata hama sinanse yuko hari abakobwa babikora barahari vraiment mugabo la question est-ce que uri umukobwa ukaborda umuhungu en premier d'abord ndiko ndibaza ndiko ndagerageza kwiyumvira ingene ibishikiye ingene ubwira uko ngo ngiye kuvyumvira ngo nzokubwira oya mugabo ugenda hari abahungu n'ukuri batavuga vrai kuko naha kurondera uwo mwaka wose mbiko kurondera bisigura iki kugira le premier pas bisigura iki tubanze duheraho peut-être que tubanze duheraho peut-être que hari abantu bashaka kuba bakora dukurikirana batatahura le premier pas que ça veut dire est-ce que niwo wambere atangura kwandika message niwo wambere atangura kumubaza ati wiriwe gute genre waramutse neza tubanze peut-être tu définisse iyo premier pas ihagaze ngira ni abantu baza gutahura igituma peut-être iyo bari umuhungu kuko jewe pour le moment nagukunze vraiment Frank sinzoreka kuza kukwandikira namahoro urameze neza oya singire ndeke kuko bintera ubwoba yateye ubwoba rero kuri bajye bahungu batavuga peut-être avyerekana gute et quand est-ce que je vais attendre ko umbwira aussi le premier pas ishobora kuba ari ukubwira wa muntu ati nukuri vraiment je naragukunze bigenda gute au fait donc kuri ico d'abord tu est clair c'est yuko le premier pas tuvuga niyo kudeklara urukundo ku muntu niyo le premier pas tuvuga kuko tuvuze ngo bugenzi deja tumenyana mu circonstances atandukanye hari umuntu hawira kwishwe nagusavye stilo hama ntabifise bayinije 2 fois chez toi abagenzi nibisanzwe sivyo mugabo ico mvuga ni ijya declaration ya mbere tugenda gukunda shaka ko bigenda ukuntu nifuza ko bigenda ukuntu ko buzashaka mu ngo urategetse nifuza ko bigenda ukuntu niyo le premier pas tuvuga ko neko dukurikirana sivyo rero je mvuga style simba ko kicumbira cy'wanje je vraiment pour moi tu sais que ça vous ndabishigikiye ivyo uko je oza kumbwira yuko uri umukobwa ukaza kumbwira ko nkunda en premier ko no kubwira kamerisi vraiment kuko narezwe neza ikagarukira narezwe uko ukinje sifa gushima mugabo nibaza yuko je sinzi ko ari je gusa mugabo ndazi ko abahungu turakunda cyane ikintu cyatu genre turazi kubungabunga ikintu cyaturuhishije sivyo ikintu cyatu sino kukuruhisha gusa mugabo tu sens iyo ko tuturabana bakunda respect no yego mu bintu byose wompa urumva ibintu byose wongirira niyo ngira gute mugabo unyubahe numva yuko je suis le protecteur sivyo numva yuko ndi umulido muri iyo relationship turimo sivyo none how no umulider ari wewe waje kugira ntuze yambere ari umukobwa yaje kugira muganda kuri babahungu basigihwa naho bahungu bafisigihwa ivyo ndavyoba mugabo nabaza yuko nabaje barafise moya yabo yo kubivuga okay sivyo bavuga uturetwe ko je narutse ari twombona bakoresha WhatsApp zijevu tuandika kabahasha kagira kakete en tout cas oya de toutes les façons bon reka tu modernize ibintu kuko ubu naswa tabagi hari benshi bari kudukete kuri posite agatuma natuma express nabazangira sinzi agashugwe na ngira ngo aratuma bwabo tumodernize ibintu gatoya arashobora kuba afise ugora go kubivuga kuri muri ku masiko yandi kandi toutes les façons azobivuga muri WhatsApp vraiment antique arabivuga sivyo ka WhatsApp arabivuga canke natabivuga kuri WhatsApp en tout cas niyo bura moyen vraiment kubivuga nubwo bafise uruhare rumeze gute peut-être kugira atobirasha muri kumwe gira bikubwira ajubira gira ubwo base normal sans office no moyen trop urumva biramugora ku exprimer mugabo jewe n'ubundi simvuga yuko iyo relationship nubwo umuhungu afise ugoruha
sinshigikira yuko uwo mukobwa agiye kudraga ari we yoca agira pa ya mbere kuko ngo nabibonye kuko akaca yivugisha bon bavuga yuko ngo jenje nayibonye akomye bon ngo narabibonye kwa nkunda ngo de toutes les façons ngo urabibona ngo umugabo uno mungu yugaye ngo tavuga sivyo et c'est normal ndavyumva mugabo still nta droit officiel yo bon je numva umengo ntibiri sens vraiment ko ucugenda ukamubwira ngo urumva ngo kwanga umutifi ngo nabonye yuko ngo umengo ntashaka kuvuga oye urumva wamushatse washatse ko aba mu buzima bwawe tu fais des efforts par contre hariho dutandukanye le fait de faire des efforts n'a rien recevoir en retour urantaho ni ukuvuga wewe kujya abahungu mushobora kurondera umwigeme durant periode nini ukamubwira ko umukunda akakubwira merci ukanamukurikira ukamwama inyuma ukamwoma inyuma ukumva nta kintu udakora ukaja kumutora ku ishuri ukamutahana nta kintu na kimwe udakora n'abakobwa hariho ibintu dukora bien sûr kugira wereke umuntu ko umukunda sans toutefois kubimubwira hari abo duteka ntibaza no kubijya iyo ni iyindi doze turateka turagira iki donc uramwitaho ukamubaza wafunguye ukamubaza uti none ibyo wiriwemwo gute donc ibintu nk'ibyo ukavyitaho uravyumva mais aussi ça c'est aussi une façon de faire le premier pas iyo nayo uzoca uvuga ngo umukobwa ngo yagize premier pas ngo urumva ngo ntuza kwemera bon ibyo ndavyumva sivyo abantu bose bafise exactement comme bivuze abantu bose bafise way yabo yo kwerekana mu rukundo sivyo bien sûr natwe ari gihe ubona umukobwa ukabona ati shaya mukobwa frère naho abuze ngana bimbwira gusa urumva mugabo ndabona yuko ico kintu kirahari bien sûr à travers ya abantu uzakura vuga ivyo bikora gukorera iyo keya iyo ntuze donc tutuntu twose c'est vrai iyo attention guha voilà je n'ubundi mvuga gutya ivyo wabibonye turi muri kaya abantu barakundana bose sivyo aho ntituraja kuri cas particulier yaho usanga c'est la fille qui aime le gars une licence unique urumva le gars si hari urumva turacari kuri babandi baragafitaniye bose mugabo harabuze peut-être gutangura kuvuga ivyo uri umukobwa je ndashikiye ko ushaka kubikora urumva ushaka kubikora mugabo ntubikora muri ntuze yo kumwereka iyo si premier pas mu bisanzwe sivyo nibaza ko uri kurabikora kugira ustimire ntuze yiwe ustimire uko ivyo vyiyumviro vyo canke uko kubona kwiyumwereka ati erega ndahari sivyo erega ingo erega ndazi mbwira je ndi prête ndahari sivyo kameka koko effectivement bira iyo umuhungu ashaka umukobwa sivyo umukobwa akakweka ko atari hari carrément natubwe biragusubiza bon birafise akantu murafise imitima hajya yo gusubira inyuma bon ntusubira inyuma nyene nguhereze ku mugabo uravuga ati kandi maze ndindire sivyo peut-être ntituramenyerana peut-être ntiyarabakanye peut-être ntarumva ariko tubona nicara tuvugane urumva nivyo ndumva ucubona umengo uranyarukije ibintu sivyo ngacuka ati kamanze fate aka distance gatoyi canke mbanze ndindire ndabe ko nawe basanyereka yuko on considère nk'umugenzi sivyo on considère ko nk'umuntu bazinanye ivyo ndavyumva mugabo yamaze kugira ibintu nk'ivyo donc yamaze kukweka makeya yose akakwamvita kugira gutwa nako n'umuntu akwitayeho tusa ivyo ni still jevuga ntibisigura ko wagize premier pas bisigura ko wagize kimwe bisigura yuko peut-être ukura stimula ntuze yiwanje kugira je noguruka master ndakubiye nze kukubwira unyereke yuko ati je ndi disponible sivyo agowe no ndindiriye kutaza sivyo kandi effectivement ivyo wonye
biratuma uvuga ati quand même tuntu vraiment ntiyatugiriye Jimmy ntiyatugiriye nde yadesize kugira jewe quand même ndabona yuko quand même aranconsidère mu buzima bwe aranconsidère ibyo byonyine birakwiye kugira canira para yambere. Okay, reka dufate hypothèse yuko wewe umukobwa arakwegereye araje hamara kubwiye ati ndagukunda siko ati naragukunze n'ukuri vraiment nenda gupfa biraheze ni kuri jewe ma vie sans toi umva nshaka niyahure wewe Frank wewe Eddie Frank nishimwe on est en train d'en discuter ocha ubifata gute bon jewe nishimwe as you say it nk'ubu hariho nk'inkumi iri kuraturaba hajya iciza ati sexy nukuri ujya mutumire wawe ndamukunda kandi shaka umenye umeho yiwe ndabimubwire cyo cha bigenda gaza barashaka kubagira ya presse afati je ndakunda ngene uvuga byo nibisanzwe je sinshaka kubinormaliza na gato dushobora kuvyumva ko ari umukobwa yabwira umuhungu ndagukunda en premier okay kubera iki sinshaka kuvyumva reka ndakubwira sawa yobikora yoza akabimbwira vraiment ni droit yiwe kubimbwira sivyo kandi sino mushwanira de toutes les façons kandi on parle de principe yuko natwe abahungu turakunda udukompliment yego biraryoshe umuntu akubwira ati yo ndakunda ngene wambaye nakunze ngene uvuga nakunze ngene ugira iki biraryoshe vraiment nta numwe adakunda naho twigira abasoda mugabo turafise aho kantuze turabikunda sivyo de toutes les façons turetse kipenzo kungana n'abakobwa mbwa turabikunda okay sivyo yaje yicaye ngaha arambwira ati Frank c'est vraiment ndakukunda enda gupfa kutagashira kugire nshikeyo ndavyumva mugabo je sinibaza yuko nubwo no twoyijamo iyo relationship ndashaka kwijamo par pitié kuko amaraison tuma tujamo relationship ni menshi you know that no ndashaka kuba ntinya kukubabaza dushaka kuba twakuriye hamwe nk'abantu bizoba bisa nabi muri societe ninamukatira sivyo abavyeyi baranzi bizotera ingorane canke ndazi cyenda se mu profession kuronderako urumva donc utuntu dushaka gutuma tuja muri iyo ntuze ni twinshi ngabo jewe mukuri naho nuyijamwo ndumva ko hariho place yiwanje hariho dignité yiwanje wowe wamaze gukurako quelque part sivyo hariho devoir je nategerezwa gukora wowe wamaze kuyikora. En fait mwebwe si j'essaie d'interpréter ituri kuravuga uri nka ya lion igenda à la chasse hamikica kugirize kugaburira voilà umugore wa rero we ntukunda ijya lion iza ikaja à la chasse ikaza kugaburira umugabo no ahonye bicaje mu tuntu twinshi sivyo par exemple yuko turazi yuko aho hajamo n'ibintu byuko reka tumaze twinjire d'abord ko twamaze kwinjira muri relationship ego sivyo twamaze kwinjiyemo kandi nitakubwiye ko ndakukunda hama ikindi kintu naco reka dufate kuri hypothèse yuko financièrement jewe ndagusumvye ubushobozi uravyo je mukobwa nakubwiye ko ndagukunda financièrement ndagusumbya n'amafaranga ndagusavye umbwire situation abahungu muba mwibona bon titubeshanye bahungu bagenzi banje bira normalement umuntu mukundana c'est vrai moi mwamaze gushubuza ubwanyu hamwe sivyo aho nitugiyeho ko bari marié kuko uri marié wo ni bya prêta serment ko bagiye gucika umubiri umwe ibyo c'est normal yuko urashobora kunyasista mu tuntu je ntari capable kukugira c'est normal vraiment yuko ndi tunabwiye n'abadame bata banka gusuma banga gusuma cyane ku assist tuntu tumwe ngo ibintu by'umugabo ngo n'umugabo ngo ibinye ngo biraza ko ari ngo n'uwabikora umugabo yagize aga crise turazi ko amahera ni ikintu kize anytime urashaka kuyabura sivyo sigiti cujenda kwamura ko gucyanya mugabo uri umugore
mwamaze gucika umuntu umwe why utovuga ati je kuno musta yafise why utokwa assist yo rwa y'inzu why utogura amakaye y'abana why tori hayema iyo initiation ya canal sat hama nciye ndakumenyereza nabi naho ukacurera amaboko muri iyo situation igize ibaye naho umugore wawe mwamukundana gute mwumvikana ndavyubaha vraiment hari abantu baba bumvikana kandi c'est normal mugabo bikiba umugabo ntashobora kwicara kuko still nyene agretse abagabo bigaba barabaho nabo barabaho mugabo hari akantu hama kugira hewe labukore vraiment urabe vraiment ugarukana ikintu ushobora umugabo mu rugo ntibisigura ko nico gihe utayeruye afise utabaye mugabo quelque part hariyo une part de responsabilité wewe utegerezwa kugira as a man mu rugo muri uwo mwanya utari kurayikora wumva yuko sindiko ndabajewe sindiko ndabona rinkwiye kuba muri nkuzaye ndimo mu rugo ndimo muri relationship ndimo muri foyer ndimo sindiko ndamara ico nari nkwiye kumara nk'umugabo sivyo of course umugore mwarabaye umwe arashobora kukwasista mu gihe wowe bidakunda c'est normal mugabo je mvuga yuko nubwo yo kwasista wa mugabo we ukwiye kwicara ucurera amaboko gumurondeza urondeza umva aho twagiye mu bantu bari mahe reka tugaruke mu bantu bari muri relationship isanzwe donc umukobwa niwe yabwiye umuhungu kwamukunda umukobwa financièrement elle est plus capable que l'homme harageze aho bategura mariage siko il y a certains points uzosanga umukobwa avuga ati oh it's fine iki ntacu reka ndagikore uravyumva mugabo est-ce que tu penses yuko à un moment bizobagaruka ubwo ntiguruzoba rukundo vya vrai je cuvuga ndacumva sivyo cuvuga ndacumva mugabo ntitwebagire yuko peu de femmes bari soumises kuko baraja muri kintu ca soumission sivyo kuko wowe uri umudame uri umugore cyangwa umukobwa tufate ko tukiri muri fiançailles n'iki hama wowe bien sûr hari ukuntu twamaze kudiviza ibintu sorti Bujumbura mu Burundi ati biveba c'est umugabo azobizana ibintu umugabo azobizana sivyo kandi baba ofite igituma ndakikubajije ni kubera ko uzosanga muri kayuko umukobwa adakora umuhungu akaba ari wakora uzosanga na bya bindi umukobwa adategereza kuzana even if iwabo badashaka kubiprovidinga umuhungu araza kubigura aza kugura ya marido araza kuguha amahera yo kugura ya masorori y'amasahani byose araza kubigura kuko urugo rugiye kuba ugumwe rero muri kwa uzosanga umukobwa ari wakora umuhungu akaba bayabaye ntaba ari ya mesure wewe k'umuhungu ubyifatamo gute je kuntu nabyifatamo bon nyene kwa on est toujours en train de discuter du point de vue wa yo mariage oyigira cyane yo je nzongora vyongora vraiment vyongora kuko ni ico ni kintu wanashima je ndabihagarara ko cyane vraiment ni kintu ndacibutse nta niturasobanura no kuronka urara wicara okay sivyo bon ni kuvuga yuko nibyo uyu mukobwa yobikora sivyo kandi murakundana vraiment urumva mugabo fakura neza peu de femmes bari soumises sivyo peu de femmes c'est généralisé alors abagore bari soumises mugabo ikintu cya soumission abakobwa kirabagora cyane sivyo icyakeye cha mariage mwamushushe fiançailles mwamushushe mwamukunda numbwe ati shushu jewe n'inzu ndayihagarika okay urumva wewe nkeneye wiyawe gusa babishushe mugabo foko uyu umuntu sexy kugira mugire iyo etape nibaza yuko ntiwiyumvira gusa muri 6 mois mugiye muzomara nace mu mwaka wiyumvira à long terme ni projet à long terme noneho définitif tazona hera sivyo ni à long terme est-ce que
ari capable yo kuzoshobora ku maintenant iyo soumission afise even après kuko ntitubizi umugabo ashaka kuvandanya n'ubundi ari ro ku mugore ahigora ashaka kubise n'akazi twese dukora mugabo ugasanga uhembwa igihumbi cy'amadolari nanje amajana 5 ijana canke ugasanga je ndabaye barampromotinza mu kazi nkora kuri ya 200 ngiye kuri 5 nayo acampromotinga avuye kuri amiliyoni ngiye kuri zibiri si tukazoka amaturi nyene urabona asumba nanje ndi hasi mugabo est-ce que uri sûr yuko umugore wawe azobandanya ari soumise kuri wewe akubaha azman mu rugo sivyo viko ari wazana menshi ko twe ntubona sex abagabo muri ayo menshi muri ayo market waturazana kubera ka kantu nyene ko kumva yuko ndashaka kuba umugabo muri runo rugo sivyo ndashaka kuba umulide muri runo rugo muri utwo duke imwe ndiyaraje kuko dusanzaza mu mantuze yose yo mu rugo mu madomeni yose yo mu rugo kugira numve yuko ndiko ndapouvoir ku mabesoin ya madame ndiko ndapouvoir ku mabesoin y'abana kugira ngo ya dignité yo kuba umugabo ingarukeko sivyo sinase yuko umugore ashobora kufasha c'est normal ni vyiza kandi turancourage n'abadamu ko adukurikirana umufasha abana badamu benshi vraiment tuzi n'imishara muhembwa kubera iki mushaka kuyimenya aya mutubabanye babwa ngo tuzi n'imishara bahembwa abwa ngo jamara wanje ngo na makeup ngo na pedicure na manicure ngo na imishatsi yego byo ni vyiza ni bon faut commencer mugabo quand même fasha umugabo c'est normal mugabo ndagufasha kandi wagiye kuyasha mu nzoga ega hariyo n'ababyanka kubera abagabo babo baca bayagaspi yego yo abe nayo n'amaka particulier urumva ndavyumva muga niyo makamenshi nga muri bujumbura gusa still ya dignité nk'umugabo ingarukeko numve yuko ndi umugabo mu rugo sivyo numve ko ndi umugabo mu rugo numva ati umwana wanje ari safe madame ari safe amfise numve yuko ndi couverture y'umuryango umaze ukankora ko kantu biba biyangaye byose yabaye futu oya still jewe kubwira umuntu ko ndamukunda ari umuhungu je simbona le fait le pourquoi du comment et le mal à ça kuko urumva ubu les jeunes filles on est indépendantes turiko turatangura kumenya ico dushaka gushaka gukora gushaka kwevoluwa mama uzosanga kuri wa muhungu atigeze ava hari canke atashatse kugira amashuri aho onye nituvuze rero ngo umwase PhD doctor undi no muri lisansi asanzwe donc ngo muvuge ko utazoja kumubwira ko mukunda kubera ivyo ayo manuzenya ayo ama qualification ivyo onye bira eka ndakugireka shase ndakutera inkuru iyo wize ayo connaissance yawe ego na PhD yawe ya doctorat I don't know hama bikagupfana nturonka amafaranga ntihagire ico donc ntihagire le money bikwinjiriza ntaco biba bikimanza en fait wowe uraguma sur le fait que c'est l'homme qui doit dire à la femme que amukunda je reste sur kwinuze kumugabo atazongera pa ya mbere la culture burundaise ntibitwemerera la culture burundaise iri mugore tekereza icara mahajya rindira yuko bazokurondera none gasha nzorindirira muhiri wacu gushika ku myaka ingahe erega reka ndakora ikintu kimwe uwaje nashaka tubikoye no muri culture ivyo bintu ntibiri ego nivyo bien sûr ko bivuze culture wacu ntivyemera ndavyumva kandi vima turabantu duhagarara cyane ku mico yacu mugabo biri ndani je ndiko mpagarara indani sivyo ndiko mpagarara kuri kakano k'umugabo est-ce que umugabo azoba kicumba vy'ukuri yuko akwiye kokipa place y'umugabo muri relationship kubera atari we yamuronde kubera atari we by'ukuri azoba kibona importance y'uwo mukobwa by'ukuri
ibijya babwirana nzogerageza kugufata nuko azoba vy'ukuri akiri capable yo kubikora. Tureke imishuho y'imisi ya mbere urumva yo mu mezi ya mbere cyangwa mu mwaka wa mbere azoba for real akiri capable yo guhagarara as a leader, azoba akiri capable yo kubagi akicumva yuko afise iyo devoir yo kunezeza ibyo mukobwa. Hariho ikintu dukunda kwibagira, bon rimwe twibagira, turacinyoha, turakizi ngo turacinyoha. Dufate ko donc dusuppose tuje kuri kuco kintu Bible ivuga, hari ikintu Bible ivuga kucerekeye le devoir y'umukobwa y'umugore, mu devoir y'umuntuze. Umugabo Imana yambwiye gukunda umugore wiwe, right? Abagore natwe kububaha. Aho wumvise bavuga gukunda umugabo wawe. Basics urazi yuko kapo y'umukobwa akunda cyane umuhungu, iyo kapo urazi ko ari gake yava ishika ku kintu kandi nkaho usanga yuko bahari kandi tubasabe barahari tubasabe cyane kuri wewe mwigeme uri kurankurikira akaba ari wowe wabwiye iryambere umushinga nawe wawe umugabo wawe uti ndagukunda hama mukaba mubayeho neza mukanyamuneza ndazi ko bigoye kuza devant la caméra et le dire ndabinginze muze mubitubwire mais aussi hakaba hari abagabo babwiwe n'abigeme yuko babakunda bakumva umengo ubugabo bwabo buramanutse kandi bakabyanka nukuri nabo ndabakeneye baze babimbwira canke abakobwa banabivuze kubera ko ego c'est vrai je peux comprendre ndashobora kugerageza gutahura yuko nukuri bigoye iyo ubonye ari umukobwa yagiye kwironderera umuhungu ariko aussi urukundo je namabona umengo urukundo nubwo abantu babiri rusumba vyose bijya bahora bavuga gwemera vyose mbere urinda vyose urukundo rurihangana rero sinumva igituma naje kukubwira ko ndagukunda vraiment uca ubona umengo ndagusuzuguye rega nabifatiwe suko en fait ntumusuzuguye simbona ko nsuzuguye je uri umukobwa kaza kundiraga nukuri naga crush nane ndagufitiye gaca amaguru kakoroka kiruka agahonyora ati bica bati sinzi bica binukuri bihera vraiment nako nenda gufite kaba kagiye vraiment gwayitondera je nkabikubwiye rega n'uwo mwanya on court avec le temps inarindira naho bandi bakaza kubikubwira tange ninari uraza abantu ngaha baguye mu mporero kwirukanga n'umwanya bo sinase ko kwiruka n'umwanya c'est vrai mugabo twirukamo n'umwanya Chez Sexy sivyo twirukamo n'umwanya n'ibyo twirukamo n'umwanya ibintu nk'ivyo wonye ntiwirukanga shira ibirenge hasi mukobwa rindira wewe niwaja kokipa ibintu bahaye mugabo ukaja kubifata nguko ngushaka kumubwira yuko umukunda ndavyumva mugabo make sure yuko uwo mugabo ugiye kubibwira azo gukunda gusumba uko uwo mukunda. Iyo umukobwa ashatse gukora ku rukundo rurenze twebwe bicika prison kuri twebwe kuko arakwarsela nwa wundi ntuzokwicara ahantu utegereza ko wakoze kino kintu utegereza ko wambariye utegereza ko wasinafite ukamwereka umva abakobwa bazene mufuha none sivyo tuza kuba wagize snap kamwereka turi kumwe n'abana tuza ko wagize iki donc twebicika prison à un certain moment en fait ne kumwe mu genda boshko donc nta buzima bwanje ngifise c'est vrai turakundana uri mu buzima bwanje ano mugabo why en fait usangure bari kwara kubuda sivyo ko tweye quand on aime still umukobwa kubaha neza twige tura covering ndaguproteja sivyo bakava yiwawe ndagukavaringa nkaguproteja ndazi nyine urabona ndaba nyine umutaka kuri wewe urumva gabo none wowe ari waje kubimbwira ngo ndagukunda bameze nka Yozefu yashinguwe umuntu ze
umugore twite bakunzi bacu ba Sexy Love TV show murumvise neza point de vue y'umutumire wacu mu kiganiro cacu et si on en discute kuri we mwabige nimurindire abagabo abaribo baza kubabwira yuko babakunda abagabo aribo babarondera kubera ko muri Bible bavuze ngo barabivuga ngo umugabo akwiye gukunda umugore wiwe umugore we nawe akwiye kubaha iyo niyo devoir d'office bien sûr même si j'ai essayé yukumubwira yuko je kuvuga ntabona ko biri normal nukuri ndifuza yuko abo babibwiwe canke abo ababivuze boza hama bakatubwira réellement ce qu'ils en pensent uratubwiye neza yuko vraiment uri contre kandi je peux comprendre yuko we uri contre kubera ko ubwambure bwawe bw'umusore n'umuhungu ndashaka uko mugaro n'abandi quand même bashobora kwifuza ko abagore babo bababwira ko babakunda abari bo batangura kubibabwira kubera ko ego c'est vrai biri très facile kuri twebwe inkumi kuri twebwe abakobwa gukunda nukuri vraiment ikintu cyo gukunda kiri très facile ntaguciriyemo jewe ndavyumva ivyo sivyo mugabo fo kumenya yuko umukobwa birashaka gutangura vama atanku je ndamukunda byasuye mugabo wewe bitari vyahatari sivyo mugabo abakobwa bariga gukunda sivyo au fur et à mesure urukundo rurahatse très différent ku muhungu oya abahungu muragoye gukunda twe twinjira mu bintu tuzi bimeze uku ibi bivuga ngo reka ndavyinjiremwo ngo bizoza ku muhungu bibanaza kuba wihenze mugabo ari mora numva abantu bavuga ngo je ngo mpfe kubijamo ujya mu ngo ndazi ngo azonkunda ngo reka ngo ndamukwakwanye ngo azonkunda girl make sure yuko azogukunda ugenda ubizi neza ko azogukunda bwa sindavyizeye. Donc pour toi abahungu urumva it's not easy for you gukunda ntibyoroshe vraiment nyimba imana yenze uteka kubikora nuko izi ko bitatworohera umva muga murafata umwanya kugira muzokunda umuntu kandi urumva abahungu kugira muzokwiteho mugira iyo affection mugira iyo care nuko réellement mwakunze umuntu reka ndakwereke hariho kudaba gukunda umuntu sivyo nagukunze hariho no kumenya ama love language y'umuntu sivyo hariho no kumenya ingene nzomufata sona yuko uko urukundo nyago sindagukunda uko je ndabishaka ndagukunda uko wowe ubishaka sivyo ndagukunda uko wowe ubishaka ndagukunda uko je ndabishaka sivyo ni kuvuga ngo ivyo ni ibintu biba mwamaze gutangura ibintu zenye nkamenya ati est-ce que akunda iki ngoronje akunda ibi akunda iki ni ibintu kumunezeza mu rukundo rwanyu kuko ntibigarukira gusa kumukunda hariho no kwa alimenter urwo rukundo canke kugwa agrémenter je sais pas kururyosha voilà kurusha mu birungo urukundo rwanyu naho rero haca haza bya bintu twitwa ama love language sivyo madame wanje akunda amashugwe madame wanje akunda amagift madame wanje akunda amasortana harakunda plage canke harakunda ama quality moments canke ndaza akunda ama blague ibituntu nk'utwo harakunda ko ndamubaha wowe utuntu nk'utwo utwo n'utuntu ivyo ntibisigura kugira intuze ubwo ni gukorera aho mwamaze kuja muri intuze n'ugenda uri gutotuntu akunda mugabo jewe ndi kumagaze kuri base mu mutima wawe wumva hari iki hakubwira iki par rapport y'uwo muntu that's the question wewe uri kuradukurikirana mu mutima wawe hari iki hakubwira iki umugabo wawe uzomubwira ko umukunda iryambere canke wewe mugabo ni uzotangura kubwira umugore wawe ati ndagukunda peut-être yuko umumwe wese afise uko abigenza twababwiye yuko iyo ni point de vue ya Edi Frank nishimwe turifuza namwe ko mu commentaire mutubwira point de vue yiwanyu Jenny baza ko mwagiye murayumva naho mu bisanzwe tudakwiye gutanga point de vue ariko quand même j'adore donner une discussion niko ndatanga point de vue yiwanyu ndabibutse cyane yuko muriko murakurikirana ikiganiro et si on en discutait kuri Sexy Love TV show twariko tuvuga tuti d'après Frank ninde yogira premier pas muri relation
ninde yotangura kubwira uwundi kwamukunda n'umugabo canke n'umugore tugire tumusabe atubwire akajambo kanyuma yotekerera imisore wongere aussi utekerere n'inkumi quand même bose bose please bon jewe ico nobabwira so kwibutsa nuko ahanye navuze ko nube wanje uko je ndavyumva abantu turatandukanye turi kubica turarenga sivyo ndira soko ndavyumva warasuko vyumva nawe uri kuradukurikirana warasuko bikora kuvyumva canke wanase ni experience ko gashusho kudiraze ubumazi imyaka 10 mwana agize mariage mufise abana kandi ubuhonye rumeze neza aro yakurondeye bwa mbere wowe rero niwe dukeneye kuzoza kutubwira ingene ivyo bintu bimeze ariko jewe ico no babwira kuri point de vue wanje still wa muhungu rabo umwana ushaka uwo mukobwa ukunda hama wewe nyene abari ugira pa ya mbere kugira ngo ndaza zo kuruhisha ajyameza kuruhisha jamwe akazo kuruhisha ajyameza ngazo kuruhisha bizotuma umenya n'ingene umufata neza sivyo kuko ikintu cyo cakugoye sexy uramenya ingene ifata neza amafaranga urazana tugora kuronka and we are also urazi ngene ubwo turayarya naho aba yatugoye kuronka turayarya ariko aho nye hari ibintu byinshi utaburamenya utakurara inzara ejo yaronse kandi ucu usubira kuja kugira ngo sivyo uramenya ingene yafata rero n'umugabo jewe kuri jewe no yarakwikugira payo ya mbere kuko aramenya n'ingene azofata uwo mugore wiwe ukuntu yamuruhishije ebana arabimenya hama nawe umukobwa ndatahura kubwa kunzo uwo mugabo ndatahura kugira upfe ndavyumva vraiment ego I am dying ndagutahura vraiment mugabo nta kuntu basi wotuma uraba tugeste dukoresha tumwe sexy yavuga tugustimira mindset yo muhungu canke umutima wo muhungu like kugira nyimba yiyumvira kudiraga inyuma y'umwaka basi abikora simwa kuri semestre avuge mugabo je no kwese no gushika ko ugira iyo erreur yo kumubwira ngo kuje ndagukunda ndashaka ko dutangurikira abantu kuri je ni point de vue wanje na wewe urase point de vue wawe so hasi rero muri commentaire uzotubwira ingene bimeze. Merci beaucoup turagushimiye cyane gose ko nawe watwita twizere yuko nitwaronka batumire bazoza mugire débat quand ndabashimire cyane gose ndiwa mukunzi wanyu ndiwa mugenzi wanyu Sexy Love on Sexy Love TV show cari ikiganiro et si on en discutait twizere yuko tabaryoheye mubandanye mudukurikirana mukande j'aime mugire commentaire mu sharing ahantu hose mugire subscribe please subscribe on our channel turabakunda cyane gose kubera ko muri impari nkuru ego vous êtes des peuples de Dieu et imari za Sexy Love bisous.